kenshi mwami hano ivyo tubona iyo turiko turihweza ivyo duhura navyo mwami mu buryo bufatika mwami, ariko kandi ivyo biraza bikaduhuma amaso kugira ngo ntidushobore kubona n'ibindi bikomeye uri kurakora mu rundi ruhande ku bwacu mwami. Niyo mpamvu muri kino gitondo mwami tuje tuzanye ishimwe imbere yawe, duhagaze mwami kuvyo umaze gukora, duhagaze mwami kucuri cyo kuri twebwe, turazi yuko hariho n'ibindi vyinshi ufise mu mutima wawe ku bwacu mwami. Ijambo ryawe nk'uko twaryumvise mwami riratubwira neza yuko hariho na bindi vyinshi mwami wakoze bitigeze vyandikwa, bisobanura yuko mwami hariho n'ibindi vyinshi uri kurakora birenze ivy'ubwenge bwacu mwami bushobora gutahura. Niyo mpamvu mwami twizigiye neza yuko ibiramananiza kuri twebwe, kuri wowe mwami hari inyishu mwami. Turizeye neza mwami yuko kuri iyo misozi duhagaze imbere mwami, kuri wowe irimurwa mwami. Turizeye yuko ivyo ugutwi kutarumva, ivyo ijisho ritarabona, ivyo mwami ibitekerezo vyacu bitarigera vyumvira mwami, ivyo urabifise kubw'umwe wese hagati yacu mwami. Nuri ngaha atariko arabona ikintu na kimwe, uzitiriwe n'umwiza w'umuzitanya mwami, hari ikintu uri kurakora, hari ikintu ufise mu mutima wawe kubwiwe. Niyo mpamvu nsenga mwami muri kino gitondo twinjira mu ijambo ryawe kugira ngo mwami urekure ubushobozi bwawe buzana ugukira, buzana ukubohoka, buzana impinduka mwami mu buzima bw'abana bawe. Umwe wese agenda abona ikiganza cyawe gikora mwami mu buzima bwiwe, gikora mwami mu muryango wiwe, gikora mwami mu byo ariko aracamo, kugira ngo abone inzira naho itari mwami. Kuko no hagati mu kiyaga mwami warahashize inzira, no mu bugaragwa mwami waradudubije imbizi. Niyo mpamvu tuguhaye ishimwe n'icyubahiro, kuko ivyo ukora birenze mwami ivyo dutekereza, kandi mwami n'ivyo ugiye kugaragaza, n'ivyo ugiye gukora mwami birenze ivyo umuntu atekereza. Turaguhaye ishimwe, tugusaba kugira ngo abe ari wowe urushiriza kutwiyigishiriza, uduhishurira umutima wawe mwami mu ijambo ryawe, utugirira neza. Kandi muri kino gitondo mwami abari hano, abariko baradukurikirana mwami hirya no hino biciye mu buhinga bwa internet, reka ubuntu bwawe bubakore ko aho bari hose, umwe wese abenefisiye mwami ivyiza biva mu mutima wawe. Mu izina ryawe gera mwami Yesu turasanze dushima, amen. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, amen. Imana ni nziza kandi igira neza, kandi kuba twashoboye kandi gusubira guhurira hano muri kino gitondo nuko hari ikintu kidasanzwe Imana ifise mu mutima wayo ku bwawe, amen. Haleluya. Uraza hari igihe duca mu bintu tutabona nuko ngene tuzobivamo, tutabona nuko ngene bishobora guhinduka, ariko reka ndakubwire yuko ibiramananiza kuri twebwe ntabwo ari amananiza ku Mana, amen. Niyo mpamvu ndakubwira nti witege kubona Imana igira icyo ikoze mu buzima bwawe. Ari uno munsi, ari kuva ngaha, nyuma y'uno munsi muri iyi ndwi tugiye dutangure yo kuba turi hano mu masengesho, reka ndagutumire nkubwira nti witege kubona hari ikintu Imana ikora mu buzima bwawe, amen. Ari igihe kuba na pasiteri yagacishijemo akavuga ngo turahejeje igice cy'umwaka, hariho abantu bavuga ati Imana igice cy'umwaka kiraheze atanico ndabona. Reka ndakubwire yuko ntihararengerana ku Mana, amen. Haleluya. Uraho niwe yaririmbye avuga ngo n'inyuma ya zero agira gute? Haleluya. Nigiye twibaza yuko vyarenganye, nigiye twibaza yuko bitagishoboka, nigihe Maria na Marita bavuga ngo yamaze kunuka, warakora, amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka ndagutumire muri kino gitondo twinjira mu ijambo ry'Imana, dusome mu gitabo cya kabiri cya Samueli,
igitabo cya kabiri cya Samueli. Turaza gusoma imirongo itari mikeya muri iki gitabo, shaka kandi ndayisomere rimwe kugira ngo bitworohere, kugira ngo ntitugaruke kenshi turaba ibyo twamaze gusoma. Igitabo cya kabiri cya Samueli, igice cya kabiri, umurongo w'8 n'uw'9. Canke kwa kundi abantu bamenyereye kuvuga mu mvugo yacu isanzwe ngo Samueli wa kabiri, nta wa mbere n'uwa kabiri, uko mwita kose. Igice cya kabiri umurongo w'8 n'uw'9 aravuga ngo, kandi Abuneri mwene Neri, umugabisha w'ingabo za Sawuli, yari yarajanye Ishibosheti mwene Sawuli, aramujabutsa amujana i Mahanayimu, aramwimika ngo abe umwami w'i Gileyadi n'uw'Abashuri n'uw'i Yezireli n'uw'Efurayimu n'uw'Abenyamini n'uw'Abisirayeli bose. Igice cya 4 umurongo wa 4 muri icyo gitabo nyene cya kabiri cya Samueli, igice cya 4 umurongo wa 4. Kandi Yonatani mwene Sawuli yarafise umwana yamugaye ibirenge. Igihe imbitsi yaza ivuye i Yezireli kubikira Sawuli na Yonatani, uwo mwana yari amaze imyaka 5 avutse. Maze umurezi wiwe aramuhitana arahunga. Akinyaragasa ahunga, aramukorokana yikubita hasi, aca amugara. Nyamwana yitwa Mefibosheti. Igice cya 5 umurongo wa 6 tugeze ku murongo w'9. Igihe umwami Dawidi yaja i Yerusalemu n'ingabo ziwe gutera Abayebusi, aribo bamye ari nyamo z'ico gihugu, Abayebusi baramubarira bati, ntuzopfa ushitse ngaha, kuko naho hoba impumyi, naho boba ari impumyi n'ibimuga, bo kwiyamiriza, bo kugwanya, nibo kwemerera yuko winjira. Kuko bari bibwiye bati, Dawidi ntiyoshobora gushika ino. Ariko Dawidi atsinda iboma ry'Isiyoni, ariho haciye hahinduka umurwa wiwe. Uwo munsi Dawidi aravuga, atugomba gutera Abayebusi, nadugane umugende w'amazi, abone gutera ivyo bimuga n'impumyi umutima wanje wanka. Nico catumye bavuga ngo nta mpumyi canke ibimuga bizoshobora kwinjira mu ngoro Nuko Dawidi aba muri iryo boma, aryita umurwa wa Dawidi. Yubaka impande zose uhereye inyuma n'uruzitiro rw'Imilo ugashika imbere yaho. Reka turangiriza mu gice c'9 umurongo wa mbere tugeze ku wa 13. Ico gice cyose gifite imirongo 13. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbega haragasigarira mu nzu ya Sawuli ko bakakiriho kugira ngo ndamugirire neza kubwa Yonatani? Maze hari umunyarugo wa Sawuli yitwa Ziba, nuko baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, ni wewe Ziba? Nawe ategome, ni jewe Ziba umusavyi wawe. Ntabwo ari Ziba, ni Ziba. Umwami aramubaza ati, mbega mu nzu ya Sawuli nta woba akiriho ngo ndamugirire neza kubw'Imana? Ziba yishura umwami ati, haracariho umwana wa Yonatani amugaye ibirenge. Aramubaza ataba hehe? Ziba yishura umwami ataba kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Maze umwami Dawidi aratuma baramuzana, bamukuye kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani, umwuzukuru wa Sawuli, arenguka imbere ya Dawidi, akubita inkoro hasi, aramwunamira. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, sabwe. Dawidi aramubarira ati, mpore, ntaco utinya,
kuko ntazobura kukugirira neza kubwa Yonatani, kandi nzogusubiza amatongo yose ya sogokuru Sawuli, kandi uzohora urira ku meza yanje na ntaryo. Arasubira aramunamira ati, mbega jewe umusavyi wawe ninda nindesho, nariki nkundoresheko n'ijisho, kandi ndimbwa ipfuye. Umwami araheza ahamagaza Ziba, yari umunyarugo wa Sawuli, ati, ivyari vya Sawuli vyose n'ivyari vy'abo mu nzu yiwe bose mbigabiye mwene shobuja, nawe uzohore umurimira, mwe n'abahungu bawe n'abantu bawe mumushikirize imyimbu, kugira ngo mwene shobuja azahore abona ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja ubwiwe azohora arira ku meza yanje na ntaryo. Kandi Ziba yari afise abahungu 15 n'abantu atunze 20. Maze Ziba yishura umwami ati, ivyo mbariye vyose jewe umusavyi wawe niko nzobigenza, mwami wanje nyeningoma. Nuko Mefibosheti yama arira ku meza y'umwami nk'uwo mu bana b'umwami. Kandi Mefibosheti yari afise akana k'agahungu kitwa Mika. Nuko abo mu rugo kwa Ziba bose baba abantu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aba i Yerusalemu, kuko yama arira ku meza y'umwami, kandi yaramugaye ibirenge vyombi. Amen. Haleluya. Okay, nasomye vyinshi kugira ngo bidufashe nidushishikare dusoma umwanya wose. Ariko ijambo mfise mu mutima nifuza yuko dusoma. Ijambo mfise mu mutima nifuza yuko dusangira ni ijambo rivuga ngo, wewe uri munsi y'icagezwe c'urukundo. Haleluya. Nje kukubwira muri kino gitondo mvuga nti wewe uri munsi y'icagezwe c'urukundo. Turaza kubitahura neza igihe tuza gushishikara twigira hamwe ano majambo, ariko nshaka yuko iri jambo uryumva kandi uritahure. Wewe uri munsi y'icagezwe c'urukundo. Hari ivyagezwe vyinshi bigenga ubuzima bw'umwana w'umuntu, ariko wowe ndagutangarije yuko uri munsi y'icagezwe c'urukundo. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Iyo turiko turavuga ivyagezwe, abari amategeko, abari ingingo zishingwa mu bantu kugira ngo aba bantu bashobore kubaho neza, bashobore kubana neza. Hari ingingo zishingwa kugira ngo umuntu ntashobore kurengera karimbi mugenzi wiwe, kugira ngo umuntu ntashobore nawe nyene kurengerwa karimbi, kugira ngo yisange hari ukungene hari ivyo yatakaje kandi wari umugabane wiwe. Iyo ivyagezwe bitariko birakurikizwa, igihe cyose hama hariho ingaruka. Imana dufashe cyane. Ziba ziriho kugira ngo zikwereke aho ugarukiza, kandi biba biriho ivyagezwe kugira ngo bikwereke aho ugarukiza, bikaba binahari kugira ngo bikwereke uruhara rwawe canke ivyo uhamagariwe gukora. Igihe cyose utari kuravyitwararika, umenye yuko hari ingaruka runaka zizogushikako. Imana dufashe cyane. Amen. Kandi reka mvuge kuri iki kintu, hariho n'igihe bitadushika ko twebwe twenyene nk'ingaruka z'ukungene tutubahirije ivyo vyagezwe, ariko izo ngaruka zikaza no gushikira ku bandi bantu, abantu bakababazwa, ari inzirakarengane, ari aba innocent. Imana dufashe cyane. Amen. Niyo mpamvu rero ivyagezwe aho biri haba hariho n'ibihano, kugira ngo umuntu atariko arakurikiza icyagezwe ashobore kugira gute, ashobore kugarurwa ku murongo. Kandi ivyagezwe biranafasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya yuko, umviriza, isi uko imeze uno munsi, hari ukungene bamwe bibaza yuko bari hejuru y'abandi bivanye n'ibintu bafise, ubutunzi bwabo, cyane bivanye na position runaka bafise muri societe, bakiyumvira yuko bari hejuru y'abandi. Ariko ubundi ivyagezwe biba bihari kugira ngo nihagire umuntu ashobora no gukandagira mugenzi we ku mutwe. Imana dufashe cyane.
rero iki nicyo kitwereka yuko isi yacu imerewe nabi, kuko uno munsi naho ivyagezwe bihari, hari icyagezwe cy'urufaranga kigenda kibihinyuza. Ariko reka ndakubwire, amategeko azotsinda tu. Haleluya, amen. Hariho ibintu bibiri bituma hashingwa amategeko. Icyambere nakivuze kugira ngo abantu bashobore kubana neza, ariko nagiye kubona yuko hariho n'igihe umuntu ashinga amategeko atari kubera yuko akwiye kubana neza n'abantu, ariko kubera yuko abantu bamuhemukiye, abantu bamukomerekeje mu buzima. Aho umuntu ivyo yakorewe mu buzima bigaca bituma agenda ashinga amategeko kugira ngo ayo mategeko azatume ba bantu badasubira kandi kuza kumufata ku gahogo nk'uko cyangwa kumukwega amatwi nk'uko babimugize bwa mbere. Narabonye abantu ugasanga umuntu w'umukoresha cyangwa umuntu ku kazi ari kuri position iri hejuru, ariko akicisha bugufi, akamenya ukungene abana n'abandi bantu nabo bari munsi y'ububasha bwiwe, akabana nabo neza, akabavugisha neza, bakaba inshuti, bakaba bagenzi, bakaba umuryango. Ariko rero abantu bakamumenyera, bakagezaho n'ivyo bakwiye gukora bataba bakibikora kuko bamaze kumenyera nde? Shefu. Muriko murabibona? Uko kumenyera shefu igihe ababwiye ikintu, umwe wenu yaciye anavuga ngo wabikoze wewe. Rero ibi bigatuma umuntu, kuko yakomerekejwe n'abantu yari yagerageje kwiyegereza, agatangura rero no gushiraho ingingo kugira ngo aba bantu bashobore kumenya ikibanza cyabo. Imana dufashe cyane. Suko bavuye mu kibanza cyabo igihe yagerageza kubiyegereza, oya nuko bo ukungene yabiyegereje bibajije yuko bangana. Rero bigatuma abantu ibikomere bahuye navyo mu buzima bagenda bashiraho ingingo kugira ngo abantu babone yuko uwo muntu akiri kuri position iri hejuru. Imana dufashe cyane, amen. Ariko rero iyo ndiko ndavuga kuvyerekeye icagezwe cy'urukundo, nuko urukundo narwo rufise icagezwe. Ibi vyagezwe bindi bizana umuntu bikamushira mu kibanza ciwe bivanye n'impamvu ivyo vyagezwe vyashinzwe. Ariko iyo hariho urukundo, usanga cagezwe kindi cari cashinzwe kikwereka aho udashobora kurengana, kikwereka karimbi kawe. Urukundo rukaza rukakuduza, rukaguha position iri hejuru, atari kubera yuko wari uyikwiriye, kubera yuko icagezwe cya mbere cyakubwiraga ngo wewe ikibanza cyawe ni iki. Ariko urukundo rukakubwira wewe urashobora kwemerwa kuri nivo yo hejuru, naho hari icagezwe kikubwira yuko udashobora kurengana ngaha. Yesu ashimwe cyane. Isi idushirira ko turimbi, ariko urukundo rukatubwira ngo ntaho utoshika igihe Imana iguciriye inzira. Yesu ahabwe icubahiro, amen. Rero ikibazo kenshi dufise niki, nuko tubayeho duhagaze ku vyagezwe bigenga isi, tukibagirwa yuko ari urundi hari ikindi cagezwe cy'urukundo gikwiye kugenga ubuzima bwacu. Navuze ninje kugutangariza yuko wewe uri munsi y'icagezwe cy'urukundo. Yesu ahabwe icubahiro, amen. Reka nkwereke kwanza muri ibi bitwasomye ibintu bikomakomeye bigenda bigenga ubuzima bw'umuntu bikamushira ku turimbi. Siko Dawidi agiye kurwana ashaka gufata Yerusalemu. Sininjira mu mateka kuko Yerusalemu wari umugabane w'Abisirayeli nk'uko Imana yabubahaye, ariko uri kuraraba igihe Yosuwa yagendaga afata ibihugu byose Imana yabahaye, birantangaza ukungene mu gitabo cya Yosuwa iki gisagara cya Yebusi bari baragifashe.
ariko sinzi uko ngene basubiye kandi kugitakaza gisubira kandi mu maboko y'abayebusi. Nari ndimo kwiyumvira nsanga kumbure ibivugwa mu gitabo cy'abacamanza aho Abisirayeli bari bahawe itegeko ryo gukuraho ayandi mahanga yose, ariko bo bakagenda babana nayo. Kumbure aba batipe hako bakuraho abayebusi bavuga ati nta kibazo ko twabanesheje, reka tugume twibanira. Muri uko gushaka kubana nabo, abayebusi bagenda bagwiza inkomezi mu buryo basubiye kandi kugarukana igisagara cyabo, baracinsana bavuga nta Mwisirayeli azosubira kugagute kwinjira ngaho. Sasa muri ico gihe nyene Dawudi akavuga ati nshaka gufata kiriya gisagara, nshaka ufate Yebusi, niyo Yerusalemu iri mu misozi bita Siyoni. Dawidi agiye kurwana n'ico gisagara, abantu bo muri ico gisagara batangwa kumubwira ati urazi wewe ntushobora kwinjira ngaha kubera yuko twebwe ubwacu tuzokurwanya, nitwamara kukugwanya ukatunesha umenye yuko n'impumyi n'ibimuga bizohaguruka bikugwanye kugira ngo ntiwinjire. Muruko muri ico kintu, n'impumyi n'ibimuga bizokugwanya kugira ngo ubone yuko udashobora. Bibiri bivuga ngo bari bazi neza yuko Dawidi adashobora kwinjira muri ico gisagara. Sinzi uko ngene bari bakirinze, ariko bari bagerageje kugiproteja mu buryo bari bamaze no guforma impumyi n'ibimuga, kugira ngo mu mateka y'Abagiriki mu gihe cy'umugabo yitwa Alexandre le Grand, abantu benshi baramuzi. Mbere yiwe Abagiriki bariko baraforma igisirikare cyabo. Nubu mu Bagiriki umwana wese ahejeje secondaire wese kugira ngo aronke passport abanza kwanza guca muri formation militaire. Rero bagfataga abana babo bakiri batoya bagatangura kubigisha kugwana. Umwana wese yavukaga ari kimuga mu Bagiriki, afise ubumuga runaka, bacaga bamwica aho nyene, kuko bavuga ngo uyu ntaco azomarira igihugu atari ukugikonsoma. Nuko muravyumva, bo bacaga bamwica. Ariko ndiko ndiyumvira aba bagabo bobo baraformye n'ibimuga, baforma n'impumyi kugira ngo umwansi wese azogerageza kwinjira asange hariho blocage. Nuko murabona iki kintu. Sasa baramubwira Dawidi nta chance ufise. Bo Dawidi ararwana aragifata, ariko nshaka yuko murabika ikintu. Dawidi amaze gufata igisagara, Dawidi acaravuga ngo umviriza, izi mpumyi n'ibi bimuga ndavyanga. Sinzi nimba atabimuga n'impumyi vyari biri mu Bisirayeli, ariko juste yumvire Dawidi avuga ngo impumyi n'ibimuga ndavyanga. Kubw'ivyo nta kimuga canke impumyi nshaka kuzobona kigira gute cinjira mu ngoro. Iyo turiko turavuga ingoro ngaha, ntabwo turiko turavuga ingoro iriya temple basengeragamo, ni palais aho umwami ari muri presence y'umwami. Ashinga itegeko yuko atakimuga canke impumyi ikwiye kuzokwinjira, kuzokwegera, kuzoza muri presence yiwe, kuko abanka. Aha niyo mfite ikibazo. Dawidi yakuyeho umutima wo kwanka impumyi n'ibimuga. Imana dufashe cyane. Ibi bihagaze ku kungene amajambo Dawidi yabwiyewe agiye gutera i Yerusalemu akomeretsa ubuzima bwiwe. Dawidi amaze gukomereka acashinga icyagezwe atari cyagezwe nyaco, kuko nta muntu n'umwe gifavoriza ico cyagezwe. Ashinga icyagezwe yuko atampumyi canke ikimuga kizokwigera kiza muri presence yiwe, kuko yakomeretse. Ibikomere by'ubuzima bigatuma umuntu ayishingira uturimbi, utwo turimbi tukaza kugira n'ingaruka mbi ku bandi bantu. Imana idufashe cyane. Amen. Iki ni ikintu cya mbere nshaka yuko umuntu wese atahura yuko mu buzima bwacu uko tubayeho tugenda duhura n'ibintu byinshi bitandukanye,
tugenda twumva amajambo menshi atandukanye kandi ivyo tugenda twumva bikagenda bigira ingaruka mu buzima bwacu bivanye n'uko ngene twavyakiriye. Iyo vyadukomerekeje ibi bintu biradukondisiona, ibi bintu biraduha forme, ibi bintu biratugira abo turi bo, ugasanga turiko turabaho nk'uko twakomeretse. Reka ndakubwire, tugatangura gutreta, tugatangura gufata abandi bantu apana nk'uko bameze, nk'uko twebwe twakomeretse. Imana idufashe cyane. Amen. Abandi bantu bakanahakomerekera kuko bafitanye afere n'umuntu agize gute yakomeretse. Imana idufashe cyane. Icya kabiri nshaka yuko tubona ngaho ni Mefibosheti. Mefibosheti yari umwana, yari umwuzukuru wa Sawuli umwami. Mefibosheti se wiwe niwe vyagaragaraga kuko n'igihe cyose Sawuli yarafitanye ingorane na Dawidi yaguma abwira Yonatani ngo uri kijuju wewe, kariya gapeti kakiri kazima ntuzokwigera uba umwami. Mu yindi vugo, muri mind ya Sawuli umuntu yari kuba umwami nyuma yiwe yari Yonatani. Muca muvyumva yuko nyuma ya Yonatani wari kuba umwami yari Mefibosheti, siko? Sasa uyu mupeti bazanye inkuru yuko se wiwe na sekuru bapfiriye mu ntambara. Umviriza, nimba Dawidi yabajije ikibazo ngo mbega ntagasigarira ko mu muryango wa Sawuli, se kiva dire yuko hari ibintu bitanditswe muri Bibiliya bishobora kuba vyarabaye. Mvuze neza ni bishobora kuba vyarabaye, kuko abajije ngo ntagasigarira, kandi Bibiliya ikavuga ngo umurezi wiwe ngo aramuhitana yiruka. Ce qui veut dire que hariho massacre yabaye mu muryango wa Sawuli itakozwe na Dawudi, ariko kumbure yakozwe n'Abafilisitiya bamaze kwica Sawuli bakica na Yonatani. Ivyo ntaho vyanditswe, ariko ndiko ndifashisha ayo majambo ndashobora kwiyumvira ivyo bintu. Muriko muravyumva? Sasa uyu mupeti ni wari destine kuba umwami nyuma ya se, baramuhitanye kugira ngo biruke. Bageze mu nzira, kameme muravyumva, umwana w'umuhungu w'imyaka 5, reka ndababwire wanje afise umwaka umwe n'amezi 5, amezi 3, bientôt amezi 3. Nuko turi mu kwezi kwa 5 ntimuyo. Ndakubwiye ko nyina bija bimugora kumuterura umwanya muremure. Uca wiyumvira rero umwana w'imyaka 5 gufata ngushize mu mugongo uri umudamu uri kuriruka, siko? Hariho abantu bavyinterpreta bati ngo no uriya mugore ngo yaramutaye hasi, ntiyamutaye hasi abigomba, yaramunaniye, yararemereye. Okay? Mu yindi vugo ni impanuka yabaye, umwana yikubita hasi ku bw'accident yagize, acara mugara amaguru yose. Nikimenyamenya cyuko atamutaye nuko atamusize ngaho, kuko yaciye ashishikara amuterura aramutwara. Icyo tuzi yuko uyu mwana yakuriye mu nzu ya Makiri i Lodebari, ariko hari ikintu kimwe n'amaniyumvira kuri uyu mugore, ni mbega iyo habaye ingorane ugahungana umuntu w'abandi umuhungishiriza hehe? Iminsi yose umujana iwanyu. Nibaza yuko uriya mugore yatwaye uriya mwana iwabo. Ndiko ndibaza yuko iwabo ari hariya i Lodebari, siko? Nimba bari batunze ntavyo nzi, nimba bari bakenye ntavyo nzi, icyo nzi nuko uyu yari umuyaya. Umuyaya mu yindi mvugo afise agaciro kuko akorera umwami, ariko ubundi muri societe hari ukungene tubabona. Niyo mpamvu Imana ikwiye guhindura n'uburyo tubona. Okay? Iyo warezwe n'umuyaya mubi uca wanka abayaya bose. Wararezwe n'umuyaya mwiza uca umenya yuko umuyaya ashobora kugufata neza nk'uko umuvyeyi wawe yagufata neza. Rero ibikomere wakomeretse mu buzima, umwami Yesu abigukize. Aramufata, aramutwara, aramurera,
amurerera iwabo atamushahara afise. Uyu mwana arakura ageraho ashaka umugore, twabisomye, ageraho avyara umwana, twabisomye. Kandi reka ndakubwira ko atari imyaka mikeya, kubera yuko nimba umwana wiwe yari capable kuba wenyene andehors ya Yerusalemu, mu yindi vugo yari umwana yamaze gushika mu bigero. Mu yindi vugo Mefibosheti yabaye i Lodebari imyaka myinshi cyane, naho Bibiliya itayivuga, siko? Ariko icyo nshaka yuko tubona ngaha kindi niki, nukwiyumvira ukungene Ishibosheti, petit frère wa Yonatani, Abuneri aramufasha mugati petit, reka wowe ucuba umwami. Ishibosheti yacitse umwami, atanguye kuganza Isirayeli yose, ariko yirengagije umwana wa grand frère. Kubera iki? Reka ndakubwira yuko hari abantu bakwirengagiza kuko bibaza yuko bagigira mu byo barimo, kuko barazi yuko Mefibosheti niwe yari kuba umwami nyuma yande ya Yonatani. Rero nimba ari jewe nisanze ndi umwami, aka gapeti nina kiyegereza, nyuma y'ige runaka gazotangwa kugira gute? Kunteza ibibazo. Siko biri? Mu yindi vugo hari abantu birengagijwe mu buzima kubera umugabane wabo bafise mu miryango. Rero kuba abavyeyi babo barapfuye, kuba atanumwe gisigaye mu bavyeyi babo, abasigaye mu muryango bakabirengagiza, bakabata, bakaba inyora, kugira ngo uyu muntu naze agire ico aza kubasaba mu bihari. Imana idufashe cyane. Amen. Reka ndakubwire, ivyo bizana ibikomere mu buzima. Uri kurakura uzi yuko so wanyu niwe mwami w'igihugu, ariko wewe uri Lodebari. Maze kuvugana n'abantu benshi, aho usanga umuntu ariko aravuga ngo nkasanga ndimo no kuyivuga naje ubwanje, ngo mbega urazi yuko data wacu ari naka, mbega urazi yuko banaka ari umuryango wacu, mbega ariko reba ukungene ndiko ndakubitika mu buzima. Muriko murabibona, umuntu akaraba abagize ico bakoze mu buzima bwiwe, ariko baramwirengagije, bamufashe nkaho atacari ico. Uyu muntu arakomereka, ubuzima bwiwe bukononekara. Imana dufashe cyane. Amen. Ishibosheti aravuyeho, nyuma y'igihe runaka Dawidi rero acitse umwami. Dawidi abaye umwami yamaze gufata Yerusalemu. Umviriza, Dawidi nta information afise za Mefibosheti, siko? Nta cyumviro afise cyande cha Mefibosheti. Ariko Dawidi yaramaze gushinga itegeko igihe yaja gutera Yerusalemu ngo nta mpumyi canke kimuga gikwiye kuzogira gute? Kuzoza muri presence yanje. Kandi ico cyagezwe, reka ndakubwire, naho hariho kwirengagiza ibintu, icyagezwe cyashinzwe n'umwami kiramenyekana tu. Ubishake n'ubishaka urabimenya tu. Basi n'inyoni iraza kugira gute? Kubigusifra. Uravyumva. Mu yindi vugo Mefibosheti yarazi yuko Dawidi yashinze itegeko yuko atakimuga canke impumyi izo kwigera yinjira muri presence yiwe. Hama Dawidi bamuzanira Ziba, arambwira ati umviriza, arahari. Undi nawe ati arahari. Ariko rero ako gapeti nakana ka Yonatani, ariko mwami umenye yuko washinze itegeko ryuko kadakwiye kuegera presence yawe kuko ari iki? Ni kimuga. Reka ndakubwire iki n'ikindi kibazo dufise, kuko abantu ntibakiturekonesa muco turico, baturekonesa kuko ngene dusa hanze. Aha umuntu umubaza ati mbega nakura muzi, agatangura kukubwira amadefo ya naka, kandi si ico wamubaza gasa amadefo ya naka, washaka gusa kumenya nimba naka. Muriko murabibona? Amubaje ati mbega arahari. Umviriza mwami, le petit là
ni ikimuga kandi rero si n'ukuguru kumwe yose abiri kandi itegeko ryawe waramaze gushinga yuko adakwiye no kwinjira umwami uri kurabaza ibiki kandi vyaramaze kurengana kuko itegeko ridahari yuko kariya gapeti kadafise uburenganzira bwo kwegera presence yawe. Ziba we ntabwo bakubajije amadefo ari kuri Mefibosheti kuko hariho abantu babizi neza. Hariho abantu babizi neza kandi nimburi nga mu izina rya Yesu iyo mpwemu ikuvemo. Impwemu ya Ziba. Umuntu azi kuvuga amadefo y'uwundi kurusha kuvuga amakalite y'uwundi. Umuntu ahera mu gitondo avuga nabi mugenzi wiwe bukarinda buca ariko aravuga nabi. Urazi naho atakinini kivugwa kuri Ziba ariko reka ndakubwire yuko nibi nibikomere kuri Ziba kubera yuko Ziba yakoreye sekuru uyu mupeti kandi ariko aribaza yuko uyu mupeti niyaza kuri Dawidi kandi Dawidi yari umugenzi wa Yonatani kumbure uyu mupeti yosubira kandi agatera imbere kandi jewe nashaka gutera imbere ni jewe nashaka kuba imbere ni jewe nashaka kumenyekana ni jewe nashaka yuko kameme bambonye bambwire nti mwaramutse nyakubaho. Umviriza ico si kibazo cawe. Mefibosheti ateye imbere ivyo ntaco bihindura mu gutera imbere kwawe. Ziba we ivyawe ntawe ushobora kubikubuza kandi ibi bintu mwe mwibaza yuko ndiko ndavuga ibintu kuko ibi bintu vyarakurikiranye Ziba kuko igihe Absalomo yerukana Dawidi Ziba yarakoza agatrike kugira ngo Mefibosheti atakaze ikibanza ciwe. Iyi niyo yari mpemu ya Ziba. Urakaziba ntashaka yuko Mefibosheti agira gute nibikomere biba biri mu bantu aho abantu bagirira jalousie abandi bantu. Imana idufashe cyane. Amen. Mureka teri imbere kuko nta muntu ashobora kurya umugisha w'undi muntu. Reka ndakubwire yuko naho Ishibosheti atitwararitse Mefibosheti, reka ndakubwire yuko utari Bosheti arahari. Ishibosheti ntiyitwararitse Mefibosheti, utari Bosheti arahari azo kwitwararika Mefibosheti. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka ndakubwire yuko naho hariho abantu bagukomerekeje mu buzima ntuhagarare mu bikomere vy'ivyo waciyemo mu buzima kugira ngo utangure konona ubuzima bw'abandi. Hashobora kuba hariho Dawidi wawe quelque part kugira ngo winjire mu mugisha wawe. Reka kugundira umutima wa Mefibosheti wa Ishibosheti cyangwa umutima wa Ziba. Imana idufashe cyane. Amen. Bimeze gute? Arahari ni kimuga ntakwiye kuza. Ariko rero Imana ishimwe kuko buriya Imana ipermeta yuko duca mu bintu kugira ngo idutegurire ibindi bintu. Reka nkwereke. Imana ihagurukije Samueli imubwira ati genda mu nzu ya Isayi. Genda mu nzu ya Isayi i Betelehemu muri Efrata. Uniho hariho umuntu jewe ubwanje nateguye kugira ngo azabe umwami mu gishigo ca Sawuli. Samuel aragenda ahashitse umugabo afise abana 8 apresenta abana 7. Sabana 8 yari afise abahungu 8 kuko abana bari barenze ko yari afise n'abakobwa. Bamubwiye azana abahungu biwe afise abahungu 8 apresenta abahungu 7. Mu yindi vugo umwe mu bahungu biwe ntiyamukonsideraga nk'umuhungu wiwe. Hama acatangura gupresenta ababona yuko bari presentable. Ati uyu niwe kameme n'Imana igiye gutora n'uyu yotora. Basi dato uyu yotora uyu. Uyu nawe itamutoye yotora uyu. Kugeza aho yashitse ku windwi abati idato y'uyu windwi. Uriya w'umunani ntashobora gutorwa. Ntashobora kujya gute? Gutorwa rero nta mpamvu yo kumuzana ngaha agume hariya. Baraba presence bose. Imana ibwira Samuel iti umviriza Samuel. Mwebwe abantu muraba hanze mugaca mujija mugaca urubanza
bihagaze ku byo mubonesha amaso, ariko jewe Imana nitegereza umutima w'umuntu nkamenya ivyo umuntu wese akwiriye. Bose ndwi baheze Samora avati ngo mbega baraba nyene ngo murazi ngo hariho akandi kamwe ngo kariya ufite nta nubwo nokazana ngaha, mubiza ntitwicara ngo turye katarashika ngaha naze hano. Umupeta ashitse umviriza agishika ntibarindiriye kuvuga amadiskuru menshi aho nyene bamusiga amavuta. Reka ndakubwira naho ata diskuru kuvuzwe ko Imana yagutoranije. Imana ishimwe cyane. Amen. Ibi bintu Dawidi yaciyemo vyo kwirengagizwa mu buzima, vyo kubajije, vyo gucirwa urubanza bihwanye nuko asa hanze, vyaramuteguye mu gihe Ziba yariko aramubwira ngo we nakwiriye kuza ngaha. Dawidi aravuga ati ndazi yuko nanje bavuga yuko ntakwiriye, ariko Imana yarizi yuko nkwiriye. Rero ntibihagaze kuko ungana umwana w'umuntu aca urubanza. Imana yamaze kugutoranya. Reka ndakubwire yuko ivyo boshiraho vyose kugira ngo bakuzibire nta kamaro vyogira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Okay, Dawidi arategeka ati nibazane bamupeti ngaha, baramuzana. Bamushikanye, Mefibosheti agishika imbere y'umwami aca yikubita imbere. Na navuze nti itegeko ry'umwami riramenyekana tu. Ubishake ntubishake uraryumva. Nuri munsi yibuye nawe nyene araryumva tu. Okay? Mwindi vugo yarazi yuko umwami yaramaze kuvuga yuko atakimuga canke mu mibizo kwigera biza muri presence yiwe. Mwindi vugo ashitse imbere y'umwami juste yumvire kuri Mefibosheti. Bagiye juste kuzana Mefibosheti ata information nimwe afise ku vyo umwami agiye gukora. Ariko muri Mefibosheti arazi background yabo. Sogokuru yararondeye ukungene kose yicuye umutipe. Sasa nimba antumye ko kandi cagezwe kivuga yuko ikimuga ntigikwiye kuza muri presence yiwe, akanyemerera ngo ninjire muri presence yiwe, mu yindi vugo karabaye. Haya sinema ngo karabaye koko. Umuntu umwe kubantijana. Umutipe aje imbere y'umwami azi yuko aje kugira gute gupfa. Hari abantu bace batwenga kuko bayizi iyo filme ya kera makaramba. Yikubita imbere y'umwami arubamye hasi. Kubera iki? Kuko azi yuko akahise k'umuryango wanje karambwira yuko nta buzima bwiza mfise imbere y'uyu muntu. Reka ndakubwire yuko ibi nibibazo dufise uno munsi kubera yuko abantu bakomerekejwe mu buzima baca bashaka kwihora ababakomerekeje mu buzima mu kugirira neza aba innocent. Ugasanga uri kurababaza umuntu ataco yagukoreye kibi, ariko wowe ukibaza yuko kuko uyu ariko arababara uriya nawe ariko arababara muri uyu, uri kurihenda. Imana idufashe cyane. Amen. Uko nukwibesha igihe cyose hari umuntu yakugiriye nabi. Sinzi hariho amabruyi muri microphone mufasha. Igihe cyose umuntu yakugiriye nabi, wowe ugashaka kwihora uwo muntu umwihorera mu wundi muntu, ntaco bihindura. Ikibazo ni wewe wakomeretse. Naho wobica bose utarakira igikomere kiri mu buzima bwawe uzokwama. Reka ndakubwire niyo mpamvu abarundi baca bavuga ngo wihora inshuti ugahonya umuryango. Umuntu kuko atashatse gukira mu gushaka kwihora uwamukomerekeje, agasanga ariko arigirira nabi wewe ubwiwe mu rundi ruhande. Imana idufashe cyane. Amen. Ibi ni ibintu bihari muri Yesu yacu. Uyu mupeti yarabizi yuko Bwana, aha ni affaire ya nini? Ya horage. Ni vengeance. Baramugiriye nabi. Mu yindi vugo ni nkaho ndiko ndavani akagapeti nabo babazi nanje umuntu yangiriye nabi iyo nari kumufatisha amaboko gutya. Rero nditeze yuko n'uyu mutipe nanje angira nkuko nanje nugiriye umuntu yagize gute
yangiriye nabi. Muriko muravyumva ivyo bintu? Hariho abantu bafise mind muri bo yo kugira nabi. Rero baca bibaza yuko abantu bose ari abantu babi kuko bo mu mitima yabo ari abantu babi. Kuko uri umuntu afise kugirira nabi abandi bantu, uca bibaza yuko n'abandi bantu bose bazokugirira nabi. Reka ndakubwire, urihenda. Imana dufashe cyane. Amen. Just reka nkwereke ibintu bikeya biza kugaragaza cyangwa biza kuba outcome, biza kuba ingaruka z'umuntu yakomeretse mu buzima bwiwe. Nagiye kubona abantu benshi bakomerekejwe mu buzima bwabo. Juste nshaka yuko mwiyumvira kuri Mefibosheti, umuntu yatawe n'umuryango, umuntu yirengagijwe igihe kirekire, umuntu kumbure aho yakuriye baguma bamucokoza, bamwita amazina kubera ubumuga bwiwe. Ibi murabizi yuko nonga mu Nyakabiga byarabagaho cyane, iyo umwana yarafite cyangwa yagendana ubumuga, abandi bana bacaga baronka ikintu cyo kumucokoza. Bon, si mu Nyakabiga gusa, nibaza yuko no mu yandi makartie kwa ruko nyene. Umwana akagira ikibazo mu mutima wiwe kubera iki? Kuko uko ameze hanze bikaba ibitwenge ku bandi bantu. Imana dufashe cyane. Uko umuntu yatawe, uko umuntu yirengagijwe mu buzima, amajambo yagiye abwibwa n'abantu, uko abantu bagiye bamufata, ibi bintu bikagenda bimwica, bikagenda bimwonona, uyu muntu biragera ahantu bikamugira rero uwo ari we. Kimwe rero nagiye kubona cyambere nuko abantu bahuye n'ibikomere byinshi mu buzima, hari uko ngene baca bagerageza kwikura mu bantu, bakizola, bakaja ku ruhande, badashaka kugiranira imigenderanire n'abantu cyane, kubera yuko bazi yuko atamuntu numwe abaha agaciro bumvaga yuko bakeneye mu buzima bwabo. Imana dufashe cyane. Reka ndakubwira yuko hariho n'igihe umuntu ashobora kuguha agaciro wari ukwiriye mu buzima bwawe, ariko kuko muri wowe hari ibikomere, ariko wowe ukavyanka ukavuga ati kumbure nawe ariko ni wescro yihi nawe azongirira gusa kwa kundi kwa babandi. Imana dufashe cyane. Umuntu akagerageza kwiizola, akagerageza gushira ku ruhande abantu, ntiyisanzure mu bandi bantu. N'igihe abandi bariko baravuga bakamuga ati mbega wewe ntacu ufise, ubati ngo ndemeranyije n'ivyo muvuze vyose, ni amina. Nuko uko vyamyeho niko biri kandi niko bizogera. Iki ni kibazo abantu bamwe bagira mu buzima. Ariko rero hariho n'abandi bantu rero kubera ibikomere bagize mu buzima, baca baba abantu bari violent, abantu batangura abatiye bana jewe rero ngira nigwaneho. Reka ndababwira, ofete ukungene jewe nakuze hanze nta kibazo kenshi nari mfise, nta kibazo cyagaragaraga hanze mu buryo buboneka, ariko mu mutima wanje nakuze mfite ibibazo byinshi mu buryo nicara hasi nkatangura kwiyumvira ukungene nakuze nkatangara. Reka rero mbereke, natangiye guterura ivyuma mfise imyaka 11 ndiko ndaterura ivyuma, ntangura gukina karate, ntangura gukina box, ntangura gukora ama sport yose atuma umuntu akomera, kuko nakuze nzi yuko atamuntu numwe anyitwararitse, atamuntu numwe ashobora kundwanira, kuko narabibayemo. Muzungu nyange kabira canga muraga nimba warakaririmvye ukwiye kuza kunsaba imbabazi, ukwiye kuza kunsaba imbabazi. Ndakubwiye basi unsaba imbabazi je mu gusaba abandi bose imbabazi. Nakuze ndi ofete ndi mu bantu ariko batanyemera. Muriko muravyumva ivyo bintu? Ndi mu bantu abantu badashobora kunyemera. Nari ndi umuntu ndizole, ariko kandi iyo nashavuye, reka ndakubwire yuko naho wo burinde. Reka ndababwire kumbura abantu bo mu Nyakabiga baramuzi umuntu yitwa Omeri. Wagerageje kuncokoza ukanyereka yuko wansuzuguye, upfuma nkubita umpambe, ariko nakweretse yuko ntari wo gufyinisha. Nari ndi muto bo bakuze, ariko barankubita, ariko nkashaka kubereka gusa yuko shobora kwigwa nako. Ivyo rero byatumye ntangura guterura ivyuma. Umva Omeri rero abamuzi baramuzi. Ntangura gukina karate, ntangura gukina box, kugira ngo nze nirwanire mu buzima, kuko nabonaga yuko nta muntu numwe azogira gute azongwanira. Nariga cyane kugira ngo menye
kuko n'abigisha banyigishaga banyimaga amanota nakoreye. Umwe wowe mu Rwanda yarambwiye ati ngo mbega wowe bibaza yuko uri kurigira abanyarwanda gutya live. Uwundi yarambwiye ngo naho uzokora iki ntuzokwigera ubu wa mbere. Niteze gutora bulletin ya mbere bampa bulletin ya kabiri. Acambwira ati naho uzogira gute ntuzokwigera uba uwa mbere ngaha. Ivyo rero bigatuma niga cyane abantu bakavuga ati Christian ni umunyabwenge kweri. Si umunyabwenge, yarakomeretse, yarapfuye, yarahwereye. Ivyo ariko arakora hanze ntabikoreshwa no gukunda amashuri cyane, ariko arabikoreshwa n'ibikomere, kuko arazi yuko ninatiga cyane amanota yiwe bayaha uwundi. Ibi ni ibintu bigenda bigaragara mu muntu hanze. Nta kibazo jewe bambonagamo, nari umwana nzi kubaha, nari nzi umwana, ndi umwana tumwa, ndi umwana gamburuka, ariko naringira avuge ngo nasaze. Hari rero abandi bantu bakunda kuvuga menshi, akavuga kweri, akavuga kubera iki? Kuko ashaka guhisha ibikomere vyiwe inyuma y'amajambo menshi avuga. N'ikibazo nagiye kubona abantu nk'abo kenshi usanga bavuga jewe ndashoboye, urazi jewe ahantu runaka narakoze gutya, kubera iki? Kuko abereke yuko ndi important. Yarahwereye kuko abantu batamuhaye agaciro yarakwiye kugira. Rero kugira ngo mumwemere basi reka ntangure rero kubiyemeza. Imana dufashe cyane. Abantu bakavuga kugira ngo bagire gute bemerwe. Imana dufashe cyane. Haro abandi mu guhunga ivyo bikomere vyabo, bamwe babihungira mu nzoga, abandi bakabihungira mu biyayura mutwe, abandi bakaza no kubihungira bakitanga muri sex. Kubera iki? Kuko barakomeretse. Rero nagiye kubona yuko abantu benshi bahungira ibikomere vyabo mu rumogi, kuko nabonye yuko niba ari abantu bakundana. Asha, niba ari abantu bakundana, umuntu akagerageza kurondera abantu yibaza yuko kumbure ninabihereza aba bantu baraza kunyemera, baraza kunyakira, baraza kumpa agaciro mfise nabonye ahandi. Imana idufashe cyane. Ariko ivyo vyose ntacyo biza gukiza, kuko nge n'umuntu yahwereye, yapfuye, yakomeretse mu mutima wiwe. Imana idufashe cyane. Amen. Shaka mvuge ikintu kimwe cy'urufatiro kugira ngo ninjire ku yindi point, nuko urufatiro rw'ibikomere vyose ruhagaze ku cyaha cinjiye mu isi kigatandukanya umuntu n'Imana. Naho ibintu vyose vyapfiriye, aho umuntu ariho arondera kubaho uko washaka, umuntu yatakaje imigenderanire yiwe n'Imana, kandi ntaho umuntu ashobora kumenya agaciro kiwe neza, ntaho umuntu ashobora kumenya identite yiwe neza, uko icyo ari cyo neza, atamigenderanire afitanye n'Imana. Kubw'icyaha niho rero usanga umuntu agerageza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kurondera ukungene ashobora kwiha image, ashobora kwiha ishusho, maze amenye ko ati n'uyu jewe rero abantu rero ndabemeze ico ndico. Rero hariho abaswata bagaca biha image itariyo. Imana idufashe cyane. Amen. Mefibosheti ari imbere ya Dawidi, aca mugati, urazi rero mwami, jewe ndi imbwa ipfuye, nta nubwo ufise impamvu yo kunyica, kuko deja ndi imbwa ipfuye. Mu yindi mvugo, ubuzima yabayemwo bwaramuhaye igicapo c'ico we arico. Kumbura amajambo abantu bamuvuze ko, kumbura ibintu bagiye amazina bamwitaga, ivyo yahuye navyo mu buzima, kungene bagiye bamwirengagiza mu buzima, birashapinga, biramuha igicapo c'ico arico. Atangura kwibona nk'imbwa ipfuye. Ibi bikantangaza abakurokore bamwe, abakizwa bamwe bariko barasenga ngo mwami, urazi yuko twebwe turi umukungu, turi imbwa zipfuye, turi misiba.
reka ndakubwire uko wibona bivanye n'ikungene wagiye wakira ama information avuye ku bandi bantu. Ayo ma information araza aragukomeretsa maze wibona uko abantu bakuvuga ariko utibona uko Imana ikubona. Imana idufashe cyane. Pastor Imana nabivuze abarero iyo bariko arasega gutyo ukamengo nibo banyamwuka. Nta kuba mu muhe muri kurasenga gutyo ubwo n'ubujuju nukutamenya. Wowe ntaho ugereranywa n'umusiba. Naho utobukijijwe ntagura umusiba vrema. Kameme. Niyo mpamvu mubona inkoko mugaca muzihunga. Ariko rero Imana itangura gutorera ikibazo inyishu mu gutorera inyishu ikibazo c'icaha. Aho Imana muri Kristo Yesu ariho honyene yashoboye gutegura uburyo umuntu asubira mu migenderanire hagati yiwe nayo, kuko ntibikunda yuko umuntu yimenya uwo ari we ngo amenye agaciro afise atamigenderanire afitanye n'Imana. Reka ndakubwire yuko ntibikunda yuko ushika mu rugezi Imana ishaka yuko ushikako nimba atamigenderanire ufitanye n'iyo Mana. Kandi iyo migenderanire itangurira muri Yesu Kristo kubw'igikorwa yakoze ku musaraba ku bwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Naha hariho urufatiro. Niyo mpamvu nimba uri ngaha ukabuzi yuko utarizera Yesu, uno munsi ntugucike ndabikwinginze. Ntibisaba kuba winjira muri Life Center cyangwa winjira ahandi hose. Imigenderanire n'Imana nirwo rufatiro rw'ubuzima bw'umuntu wese. Amen. Reka nigarukire rero kuri Dawidi na Mefibosheti. Dawidi atanga kubwira Mefibosheti ivyo agira mukorere. Ngira ndagusubize vya bindi vyose. Mefibosheti aratanga ati no, ntibishoboka kuko jewe ntabwo nkwiriye ivyo vyose uri kuravuga. Reka ndakubwire ntibisaba yuko bikwiriye, kuko wowe ugengwa n'ikindi cagezwe. Icagezwe kikugenga ni icagezwe cy'urukundo. Icagezwe cya mbere kivuga yuko ukwiye gupfa, ariko icagezwe kindi kikugenga ni icagezwe cy'urukundo, kubera yuko hariho isezerano ryari riri hagati ya Dawidi na Yonatani. Hari isezerano Imana yashinze n'abari mu isi muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Imana itari kwira kurimbura, iracashaka yuko ugaruka mu migenderanire hagati yayo nawe. Hariho isezerano, hari ikindi cyagezwe cy'urukundo. Imana yakunze abari mu isi bose. Imana yaragukunze. Reka ndakubwire, nimba wibaza yuko udakwiriye gukundwa, hari uwagukunze. Muri Yesu Kristo yaragukunze. Mefibosheti we, muri Yonatani ufitanye isezerano na Dawidi. Uri kimuga nukuye kuza imbere ya Dawidi, ariko kubwa Yonatani, kubw'isezerano riri hagati ya Dawidi na Yonatani, wewe Mefibosheti urashobora kwinjira muri presence y'umwami. Urashobora gusubizwa ivyo watakaje. Iki ni Imana iri kwirakubwira ngo icagezwe kikugenga ni icagezwe cy'urukundo. Muri Yesu Kristo Imana yariyuze n'abari mu isi kugira ngo ivyo abari mu isi batakaje muri Adamu wa mbere, muri Adamu wa nyuma, ari we Yesu Kristo, bashobore kuba restore, bashobore gusubira kwinjira muri presence y'umwami. Baragutaye, hari ushobora kukwakira. Baragututse, hari ukubwira amajambo meza. Baraguciriye urubanza kubera ukunga numeze, hari ugutahura kuko nawe yarabiciyemo. Yarabiciyemo Mefibosheti we. Yarabiciyemo. Mefibosheti aramubwira ati umviriza. Jewe ndimbwa ipfuye. Umurongo ukurikira ni ijambo Dawidi yaciye avuga. Mefibosheti amaze gushiraho point. Dawidi ntiyavuze Mefibosheti atarashiraho point. Mefibosheti yarisobanuye neza. Ndi umunyamwanda, ndimbwa ipfuye, ndubusa, bambwiye yuko ataco nzoshika ko mu buzima, bambwiye yuko ataco ndico, barantutse barambwira ibi nibi. Hama Dawidi mu kwishura Mefibosheti
ntiyiyaderesheje kuri Mefibosheti. Dawidi acahamagara Ziba. Ziba we, umwana wa sobuja namusubije vyose, ntaramenya gusa ariko nabimusubije vyose. Rero wewe Ziba usubiye kandi muri cya gikorwa cyawe wahunze kera kubera yuko Sawuli yapfuye, usubiye kandi kuba umukozi wa Mefibosheti. Wawundi utashakaga yuko atera imbere agira atera imbere. Rero wewe n'umuryango wawe n'abantu bose mugiye kumukorera. Mefibosheti kutari kuranyishura mwami, wewe umviriza, nshaka yuko utahura yuko ivyo uvuze ni vya kera, mu cyagezwe gishasha kikugenga. Nta n'ijambo mfise ryo Imana ryo kukwishura, kuko nk'umwami nategetse ivyo urabisubizwa. Yesu ashimwe cyane. Si nivyo gusa, nk'umwami nategetse ugira utangure kurira ku meza y'umwami. Abantu bakwitaga sinzi mayibobo sinzi iki, ugira wicare usangire n'umwami, nk'umwe mu baganwa, nk'umwe mu ba prince b'umwami. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwira ko mu cyagezwe kikugenga, icyagezwe cy'urukundo, Yesu aravuga bien. Umviriza, si mwebwe mwantoranije, ni jewe nabatoranije. Des fois turicara tukavuga ati Imana ni igiki nakoze kugira ngo merite ibi, ntacyo ndinda gukora kugira ngo ndabimerite. Yarantoranije, niwe yantoranirije kuza kwicara ku meza yiwe. Ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo igice cya 4 umurongo 16 ngo kubw'ivyo reka twegere intebe y'ubuntu bw'Imana turi n'ubushizi bw'amanga. Turashobora kumwegera nk'abana b'umwami, kuko icyagezwe cy'urukundo cyankuye Ilodebari kinzanye Yerusalemu. Aho icyagezwe cyatangirwaga yuko ntakwiye kwinjira muri presence y'umwami, niho icyagezwe cy'urukundo kije gukura ku icyagezwe cya mbere cyuko nshobora kwicara ku meza y'umwami. Narahindutse hanze, no, ndacyasa kwa kundi nasaga, ariko akaranga kanje nakumwana w'umwami. Ivyo natakaje nabigarukaniwe. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, muri Kristo Yesu warabaye restore. Uri umwana w'umwami, nuri umwana w'umwami, uri umwana w'Imana nzima. Urafise uburenganzira bwo kwegera Imana no kugiranira nayo imigenderanire. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko mvuge gatoya kuri alliance hagati ya Dawidi na Yonatani. Ndabivuga muri ubu buryo buri simple. Gira neza, kuko icyo uri kurakora uno munsi ejo uzocimbura. Girira neza abantu bose, kuko biroroshe, narabonye na Bibiliya bivuga biroroshe gutumira umuntu yifise, kuko uzi yuko ni wamutumira contribution yiwe kuri invitation yawe ni quelque chose. Abakomeretse kuko batatumiwe. Biroroshe kandi c'est vrai, urashobora kuba ukeneye abantu bagufata mu mugongo, baguterera, bagusunika imbere, ni vyiza. Ariko ukwiye kumenya yuko ukwiye gukonsidera umuntu wese, apana gukonsidera bamwe kuko hari icyo bafise mu mufuko. Mu yindi mvugo, iyo consideration ubaha ni kugira ngo basohore icyo bafise mu mifuko yabo, kandi ivyo biragapfa. Mu bana b'Imana biragahera. Muvuge amen. Girira neza abantu bose. Bibiliya ivuga ngo na cyane cyane abo mu nzu y'Imana, kuko ejo uzokwimbura. Abarundi baravuga ngo kora icyiza uzogisanga. Kera rero nkiri umwana nacaga mvuga ngo niwakora ikibi uzogisanga inyuma. Oya, nta nyuma kandi habaho. Niwakora ikibi nacyo nyene ni imbere, uri kuravansa. Reka ndakubwire yuko ivyo wakoze uno munsi urashobora kutabirya ko ejo, ariko reka ndakubwire yuko umwana wawe ntazobirata. Umwana wawe niyabirata, umwuzukuru wawe azobiryako. Warakoze icyiza, reka ndakubwire naho atacuri kurabona uno munsi, ejo umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe
bazobona ivyamwa bivuye ku kungene wabanye neza n'abantu. Niba uri umuntu mubi, tusepe isiba, reka ndakubwira yuko uzobiriha navyo nyine. Kandi nimba utabirishe wewe, ugenda uzi yuko vya bindi nakoze ejo umwana wanje azobiriha. Cyangwa umwana wanje atabirishe umwuzukuru wanje. Reka ndakubwire, warinze uteragira urubuto rurakura tu, rurakura wanke ubishake, rurakura. Imana dufashe cyane. Niyo mpamvu ugira neza. Yonatani yagiriye neza Dawidi. Yonatani yatabaye Dawidi kenshi Dawidi ashaka gupfa. Yonatani ntiyabibonye. Yonatani yarapfuye. Murumuna wa Yonatani yirengagije umwana wa Yonatani. Ariko Dawidi yagiriwe neza na Yonatani. Niba agiye gutabara Mefibosheti. Yarakwiye gupfa ariko Mefibosheti arabayeho. Yari uwo gusuzugurwa, Mefibosheti ahawe icubahiro. Mefibosheti yakiriwe mu muryango kubw'ineza yakozwe na se. Amen. Itwararike neza abantu, bafate neza, kuko ukwiye kumenya yuko icyo uri kurakora uno munsi uri kurabiteragira imbuto, ejo nawe uzogira gute? Uzoyimbura. Siko mvuga ibi bintu, nimba waratawe mu buzima, nimba warasuzuguwe mu buzima, nimba abantu baragucokoye, nimba waraciye mu bihe by'ubukene budasanzwe mu buzima bwawe, kuko hariho abantu bavuga ati ngo data nta kinga yigeze anagira, sogokuru wewe nta n'ikirato yambara, sogokuruza wewe sinzi uko byari bimeze. Rero mubibaza yuko jewe hari icyo hinduka kubera ubukene abantu babayeho mu gihe kirekire mu buzima bwabo, abantu bagaca bibaza yuko ari bwo buzima bwabo. Imana idufashe cyane. Amen. Reka ndakubwire yuko agaciro n'akaranga kawe ntigahagaze ku bintu bifatika. Nimba uri jobless, nimba atakazi ufise, uri umushomeri, nimba warategereje igihe kirekire mariage ikaba itarashika, ivyo sivyo biguha igicapo wewe. Nimba warubatse ukaba utararonka umwana uno munsi, ivyo ntacyo bihindura kucuri ico wewe. Icyagezwe kikugenga ni icyagezwe cy'urukundo. Icyagezwe cy'urukundo kirahindura ibintu. Ivyo abantu bakuvuga ko n'ivyo abantu amazina abantu bakwita, urukundo rurabihindura. Yasabwe icubahiro cyawe. Amen. Niyo mpamvu ukwiye kwitwararika cyane, cyane icyo umwami avuga kurusha kwitwararika ivyo abantu bavuga. Amen. Biroroshe cyane kuko ivyo abantu bavuga biradukora ko directement. Ariko reka ndakubwire, wamenya yuko Imana yamivuga iminsi yose. Reka kwanza nivugire. Kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu no kwa kane kwa gatatu no kwa gatanu tuzaturi ngaha. Nigihe cy'amasengesho dufata n'umwanya mwinshi wo kwiga. Imana ibiri kwiravuga. Umwami aba ariko aravuga. Udashaka kumwumva uze wigumire muhira. Ariko nimba ushaka kumva icyo umwami ariko aravuga kuri wowe, ingo vuga mbwira mugenzi ati uzoze. Biroroshe kumviriza ivyo abandi bakuvuga ko hanze, ariko bakavuga ati umwami agira avuge ntimuze. Kwa kabiri twama dufise inyigisho z'ijambo ry'Imana ngaha ntimuza, kandi umwami aba ariko aragira gute? Aba ariko aravuga. Niyo mpamvu twuzuranye ivyo abantu batuvuze ko cyane, tudafise icyo umwami atuvuga ko. Mu yindi vugo tubayeho turi conditionné n'ivyo abantu batuvuga ko, n'ivyo twahuye navyo mu buzima, n'ingorane n'ibibazo z'ubuzima twama duhura nazo. Ariko umwami aracariko aravuga. Ingo sha wiyumvirize. Amen. Reka nimba hariho reve mfise, ndacariko ndareva kubona kwa kabiri, kubona n'indi misi yose tuzoba dukoranye ngaha, abantu buzuye gutya, buzuranye inzara n'inyota vyo kumva icyo umwami ariko aravuga. Hari igihe abantu bazi reveye zabayeho mu gihe cya kera. Reka ndakubwire yuko amaeglize yari makeya muri iki gisagara cya Bujumbura. Hariho abantu bagendaga n'amaguru, n'amabisi yari makeya. Abantu bagendaga n'amaguru ibirometero bagiye gusenga. Kuko bari banyotewe umwami,
bashaka kumva icyo umwami avuga. Egome hari ivyo abantu bavuga, egome hari amakuru ariko aravugwa hirya no hino mu biriko biraba mu gihugu, mbega umwami we ariko aravuga iki? Kuko icyo umwami ariko aravuga nicyo kiri important, nicyo kigaragaza icyo urico, nicyo kiguha inkomezi zo kwinjira mu mugabane wawe, apana ivyo abantu bavuga. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Umwami ntiyitwararika uko wowe wibona, yitwararika uko wakubona. Niyo mpamvu se ki important cyangwa ikiri n'akamaro nuko wibona uko wakubona. Kuko niba bandanya wibona uko wowe wibona, reka ndakubwira yuko wamaze gutakaza intumbero. Kandi reka ndakubwira yuko Yesu yaravuze ngo naho mwo kwiganyira gute ntaco muhindura mu byo muri ko muracamo. Rero ivyiza nuko mutiganyira, kuko mwiganyiye ntaco muhindura. Uko wibona ntaco bikongera mu buzima bwawe. Kwigirira akagongwe ndapfuye ndawereye ntaco bihindura mu byo uri kuracamo, ariko ico we akuvugako kirazana impinduka mu byo uri kuracamo. Yesu ahabwe icyubahiro. Paulo yandikira abi Filipe arababwira ngo umviriza, ntimukiganyire ku kintu cyari cyo cyose, ariko mu byo mukeneye byose musenge, mwinginge, mukenguruke, muri ko murabimenyesha Imana. Point et trait. Tubandanye rero ibindi. Anawe agaca avuga ngo amahoro rero yayo niyo azoca azigama imitima yanyu mu buryo naho hariho ayandi ma information mufise, amahoro y'Imana azobaha gutekana. Ibintu biravuga ngo turapfuye, amahoro yiwe arakubwira ati wowe nturi mu gitigiri cy'abariko barapfa, uri mu gitigiri cy'abazobaho. Ama information yandi akavuga ati wowe ntubereye, uzokwa muri w'inyuma. Hanyuma icyagezwe ciwe cy'urukundo kikakubwira ati ahubwo wewe rero urafise uburenganzira no gukwishikira. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Reka ndakubwira yuko ikikugenga, ndarangije avuga nti ikikugenga ni cyagezwe cy'urukundo, ntabwo ari cyagezwe kindi. Amen. Icyagezwe kindi kigushira ko akarimbe mu buzima bwawe, ariko icyagezwe cy'urukundo kirakubwira ngo ntakishobora kukubuza gushika mu mugisha Imana yaguteguriye. Kandi icyo cyagezwe twinjiye muri alliance n'Imana kubwa Yesu Kristo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, akaranga kacu nta handi tukamenyera, ntitumenye icyo turi cyo atari kwimenya twirabiye muri image, twirabiye mu gicapo cha Kristo, kuko niwe yaje kudusubiza akaranga twatakaje kera. Amen. Ariko kandi kugira ngo utangure kugengwa n'icyagezwe cy'urukundo, ukaburi ngaho utarizera Yesu nakaryo kawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo cyagezwe kiriho kubw'abantu bose, ariko umuntu wacinjiramwo igihe yizeye Yesu Kristo. Ukaburi ngaha uzi yuko utaraha Yesu Kristo ubuzima bwawe, reka ndakubwire yuko ntiwiteshe aka karyo. Haleluya. Ntiwiteshe aka karyo, kuko niwe wenyene ashobora kuduhuza n'Imana, niwe wenyene atwinjiza muri alliance n'Imana, niwe wenyene aza kudukiza ibikomere vy'ivyo twagiye duhura navyo mu buzima, akaduha kubabarira batugiriye nabi, akaduha kumenya yuko ubuzima budahagaze ku vyo abantu bakoze canke ivyo batuvuga ko buhagaze ku Imana yo ivuga. Amen. Ekunyemerero uhaguruke dusenge. Ndashaka yuko dusenga, ariko nimba uri ngaha ukabuzi neza yuko nasavye kugira ngo duhaguruke, ukabuzi neza yuko utarizera Yesu mu buzima bwawe. Mwene data, iyo kenshi dusubiramo iri jambo kwizera Yesu, ntituriko turavuga abantu basengera muri Life Center. Ndiko ndavuga wewe kumenya urukundo Imana yagukunze ikarugaragariza mu gikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, maze ukamwizera icyo yakoze kigashika icyawe. Reka ndakubwire yuko ari akaryo kawe keza. Wowe uhari uduze ikiganza, wowe uri ngaha uzi yuko utarizera Yesu mu buzima bwawe, wowe uri ngaha uzi yuko utarinjira
muri yo alliance, utarinjira muri yo ndagano, utaranywana n'Imana, reka ndakubwiye ko ari akaryo kawe. Ntugahushe. Wowe uri ngaha tugufashe gusenga. Nimba uri ngaha urashobora juste kuduza ikiganza cyawe. Imana ishimwe kuga mwene data ari hano imbere. Haleluya. Haleluya. Hoba hari ubundi ari hafi hano. Ninde wundi ashaka Imana iguhezagire mwene data. Imana iguhezagire. Ninde wundi yumva yuko adakwiye guhusha akakaryo kuko ubuzima bwiwe bukwiye kunywana n'Imana kugira ngo yinjire munsi y'iki cyagezwe gishasha gishobora kugenga ubuzima bwiwe cyagezwe cy'urukundo. Ninde wundi ari ngaha mwasha gutera intambwe mwegere ngaha imbere. Mwasha gutera intambwe. Reka mutera intambwe mwegere ngaha imbere. Tubafashe gusenga. Wowe uhari. Reka ndakubwira yuko udakwiye gutakaza aka karyo keza. Imana iragukunda. Nimba abantu batigeze bakwereka urukundo mu buzima bwawe, Imana iragukunda. Nimba abantu barakwirengagije, nimba abantu barakuvuze ko amajambo adafite umutwe n'amaguru, umwami wawe arakuvuga ko irindi jambo ry'uko ushobora kubaho n'igihe abantu baguciriye icyobo. Ushobora kuguhezagirwa naho abantu bakuvumye. Ushobora kubona umuco no mu mwiza urimo muri uno mwanya. Wowe uhari. Haleluya. Reka ndabasabe mwese mbere ko dusengera hamwe ufashe utumbereze ikiganza cyawe kuri bano bene data, utangure kubasengera kubera yuko reka ndakubwiye yuko nta kintu na kimwe kiri n'agaciro mu buzima bw'umuntu nk'uko umuntu yosubira kunywana n'Imana, kuko ni muri we habaho restoration y'ivyo twatakaje kera. Haleluya. Reka ndagutumira mudugije ibiganza mwese, ndagusabe twese tugirire isengesho. Ndagusabe muri iri sengesho wumve agaciro, wumve uburemere bw'urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Iki ni cyagezwe gishasha kigenga ubuzima bwacu. Naho isi yaduciriye urubanza, naho isi yadutaye, naho twakomerekejwe mu buzima, naho twahuye n'ibintu bikomeye mu buzima bikatwereka yuko atagaciro dufise, mu buryo abantu bagerageza kuronderera agaciro kabo mu bintu bifatika. Ariko reka ndakubwira yuko agaciro kawe kari mu rukundo Imana igukunda. Haleluya. Haleluya. Urashaka kuduza ibiganza byawe. Reka umuntu wese avuga ati Data uri mu ijuru, urukundo rwawe nirwo rwanshoboje gushika hano no munsi. Hariho benshi bapfuye, hariho vyinshi nanje naciyemo vyari kunyica. Naratawe,
narahemukiwe, narasuzuguwe, nabwiwe amajambo mabi. Ivyo vyose vyatumye numva yuko ntakwiriye, vyatumye numva yuko ntari uw'agaciro, ndetse n'ivyaha nagenderamo kera navyo nyene vyanyerekaga yuko ntari uwo gukundwa. Ariko ivyo ntivyakubujije kunkunda, ntivyakubujije gutanga Yesu kugira ngo muri we shobore kubabarirwa, kugira ngo muri we shobore kwegera intebe yawe y'ubuntu, kugira ngo muri we shobore kuronka access muri presence yawe. Jewe wari wo gupfa, icyagezwe cy'urukundo kimbwira ngo urabaho. Jewe nari wo kuvumwa, icyagezwe cy'urukundo kirambwira ngo urahezagiwe. Niyo mpamvu mpagaze imbere yawe ndagusavye me gushira umutima wanje kuco wowe wakoze, kuco wangize cyo, kuco wowe umvugako kurusha ivyo naciyemo muri kahise n'ibikingora muri iki gihe. Data ndaguhaye ishimwe n'icyubahiro Mwami. Haleluya, haleluya. Reka ndabasengere turangiza. Mwami ndagushimiye urwo rukundo ruzana ugukira mu mitima y'abantu, urwo rukundo Mwami ruzana ukubohoka, urwo rukundo Mwami rutuma umuntu yimenya uwo ari we, agatangura kwiha agaciro nk'akumuha atari agaciro Mwami kavanye n'ibintu isi yibaza yuko rero ivyo bigize agaciro k'umuntu. Aho umuntu Mwami hari icyo afise gifatika cyangwa ataco afise, ariko akamenya yuko ari uw'agaciro kubw'urukundo wamukunze. Niyo mpamvu usenga saba kugira ngo Mwami umugisha wose ugendana n'iki cyagezwe cy'urukundo, aho muri iki cyagezwe cy'urukundo abarwayi baronka gukira, aho Mwami muri iki cyagezwe cy'urukundo abakene batungishwa, impumyi zihumurwa, ibimuga bikamugurwa, aho Mwami abatawe bashobora gusubira kwakirwa. Ndasenze kuba ngo uwo mugisha ube ku bana bawe muri iyi ndwi Mwami, abana bawe bagende babona uwo mugisha ujanye Mwami n'iki gikorwa kiva mu cyagezwe cy'urukundo rwawe. Ushimirwe Mwami urukundo rwawe, kuko nirwo rwonyene rushobora gukora ivyo wadukoreye. Hezagira n'abantu bene data Mwami, ugire neza Fiston, ugire neza Mwami Gilbert, wawe kubona ubugingo ukugire neza kwawe mu buzima bwabo, bagende bamenya Mwami yuko kuva uno munsi cyagezwe kibagenga ni cyagezwe cy'urukundo rwawe, atari cyagezwe kigenga isi. Mu izina ryawe gera Mwami Yesu ndasenze shimanya, amen. Sabahezagire, mugire weekend nziza.